CANAAN TV ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Ndaririmba ishimwe ry'umwami Imana, ndatazira izina ryiwe ryera. Imana nyene imbabazi, Imana nyene amahoro, Imana mutabazi wacu adutabara buri munsi. Imana yanje, umutima wanje uragukunda kandi uragushima, utubereye maso nk'abantu ukunda. Ishimwe kandi wubahwe muri byose na hose, izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo humura, iyo ntambara si yawe ariko ni iy'Imana. Haleluya. Humura, iyo ntambara urimo si yawe, ndabisubiyemo, si yawe, ni iy'Imana. Reka dusome ijambo mu ngoma za kabiri, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'17. Hanyuma y'ivyo abanyamowabu n'abamoni hamwe n'abimayoni bamwe batera Yehoshafati ngo bamugwanye, maze haza imburi ziburira Yehoshafati ziti uratewe. Haje ingabo nyinshi z'isinzi zivuye i Siriya hakurya y'ikiyaga, kandi ubu zigeze i Hasasoni Tamari ariho Engedi. Yehoshafati agira ubwoba, acagira umwete wo kurondera Uhoraho, ashinga umunsi wo kwisonzesha Bayuda hose. Maze abayuda bose bakoranira hamwe ngo basabe Uhoraho abatabare. Nuko bava mu bisagara byose by'Ubuyuda bazanywe no kurondera Uhoraho. Maze Yehoshafati ahagarara mu ikoraniro ry'abayuda n'abo i Yerusalemu aho nyene ku ngoro y'Uhoraho, ahahanganye n'urugo rushasha, arasenga ati, ewe Uhoraho, Mana ya ba sogokuruza, none si wewe Mana yo mw'ijuru, kandi si wewe ugaba abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimwo ububasha n'inkomezi, harimwo ububasha n'inkomezi ituma atawo guhagarara imbere. None ga Mana yacu, si wewe wirukanye ababa muri iki gihugu imbere y'abantu bawe b'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rwa Aburahamu umukunzi wawe ibihe byose, bakakibamwo bakakubakiramwo ingoro y'izina ryawe, basenga bati, ibyago ntibyadutera ari inkota, igihano, ikiza canke inzara, tuzoza duhagarare imbere y'iyi ngoro n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi ngoro, tukagutakambira nk'uko tuzoba tumerewe nabi, nawe uzotumva udutabare. Nuko none heraba abamori n'abanyamowabu n'abo ku musozi Seyiri, abo wari warabujije Abisirayeli ngo ntibabatere, hamwe bava mu gihugu ca Egiputa bagaca hirya ntibabarandure. None raba ibyo batwishuye, baje kutwirukana ku itongo ryawe, iryo waduhaye ngo turyegukire. Ewe Mana yacu, mbere none ntiwobacira urubanza nk'uko ata nkomezi dufise zo kurwanya ico gitero kingana gityo kije kudutera, kandi turabuze ico twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. Nuko abayuda bose bahagarara ngaho imbere y'Uhoraho, bari kumwe n'utwana twabo duto duto n'abagore babo n'abana babo bakuze. Maze mpwemu w'Uhoraho aza kuri Yahazeyeli mwene Zakariya wa Benayi wa Yayeli wa Mataniya umurewi, umwe wo mu bazafu, amuza ko aho yari ari hagati muri iryo koraniro, aravuga ati, nimutege amatwi yemwe Bayuda mwese, namwe ab'i Yerusalemu, namwe mwami Yehoshafati, uku niko Uhoraho avuze, ntaco mutinya canke ngo mucike ibuto kubwo aya masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ni iy'Imana. Ejo
muzomanuke mubatere. Raba ubu bariko baraduga akadogo k'isisi, muzobasangaho aho ikiyaya giherera aharabana n'ubugaragwa bw'Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzorinda kugwana, ariko muzotonde urugamba mwihagararire gusa murabe agakiza Uhoraho azobakirisha. Yemwe Bayuda namwe b'i Yerusalemu, ntimuzotinye canke ngo mucike ivutu, ejo muzoje kubatera, kuko Uhoraho azoba ari kumwe namwe. Amen. Somye harehare kugira ngo mwumve neza ingene aba bantu bahuye n'ikibazo ariko bahungira. Haleluya, haleluya. Bahuye n'ikibazo senda narisigura rwose, ariko bahungiye. Yoshafati yumva amakuru ateye ubwoba, aravuga ati aya mahanga arahagurutse kutugwana. Jewe niravye nkaraba n'ingabo mfise, nkaraba n'ibigwanisho mfise, ntabona ushobora. Haleluya, haleluya. Ariko ndafise uwungwanirira. Haleluya. Aravuga ati ndafise uwungwanirira, uyo nawe ndazi neza ati bantu b'Imana, ndabinginze intambara duhura nazo reka tureke kujya kwigwanira. Simvuze ngo kuko hariho abantu usanga bavuga ngo bagasenga bakarindiriraho. Sibyo ngomba kuvuga, kuko hariho abantu bitiranya ibintu. Imana iradusaba kuyibwira, iradusaba kuyizera, ariko ntikibuza nuko dukora. Haleluya. Dimanche apana yindi dimanche y'imbere y'iheze, umwigisha niwe yatwigishije atubwira ingene ngo bagiye gusenga na mugenzi we, bati barasenga bari mu kibazo, barasenga Imana ngo iranezerwa pe, iravuga ati ikibazo ni ukuri nje nzokikorera, simwe muzogikora, nzobereka nzobakorera igitangaza. Yewe umwana w'abantu ngo aragenda ariyicarira, ashira urupapuro imbere yiwe, ararindira ko Imana yandika. Ntiyigeze ngo yandike. Hanyuma asohotse ati byagenze gute? Ati jewe sinanditse. Ati we gutanditse? Ati Imana yavuze yuko ari ije kwikorera. Biraterega gukora, si Imana ikiza ngo ifate ikaramu yandike, ahubwo iraguha ubwenge, iguhishurire byose ingene ukwiye kubikora. Haleluya. Ingene ukwiye kubikora. Rero Yehoshafati ngo acahamagara abantu bose ati nimuze, n'abana n'abagore abantu bose n'abagabo ngo barisondeshe bati imbere y'Uhoraho. Haleluya. Hama Imana ibahishurire ikwiye gukorwa. Nimugende mutonde urugamba. Ati intambara si yanyu, kuko mwamenye neza ukwiye kubagwanirira uwo ari we. Muntu w'Imana, nukumenya neza intambara urwanya iyo ari yo, kandi n'uwo utegerezwa kuyereka. Haleluya. Nico gituma abantu b'Imana bidusaba gusenga. Turi mu ntambara, turi mu rugamba. Ngo turi mu rugamba, nimugire ubwoba, komanda ni Yesu. Haleluya. Turi mu rugamba muri ino si, tugwana na Satani, tugwana n'isi n'uyu mubiri. Haleluya. Urumva ibiti sindushobora kubinesha, urugamba tutaruhereje umukomanda mukuru. Haleluya. Yehoshafati amenye umukomanda mukuru, agwana urugamba adatsindwa. Haleluya. Aravuga ati nta handi tuje kurondera Imana. Ati tuje kurondera Imana, n'ahandi mu nkomezi zacu tuzotsindwa, ariko turi kumwe na Yesu ntibikunda ko dutsindwa. Haleluya. Rero nawe muntu w'Imana, intambara urimo nagira nkubwire ngo yishire ry'umugabo. Haleluya.
yishiriye umukomanda mukuru uyamenya amasitrategi yose yo kurwanya urugamba kandi akarunesha atana birebire bihabaye. Haleluya. Ngo muri iyo ntambara ku murongo w'17 ngo muri iyo ntambara ntimuzorinda kurwana. Wabyumvise ngo ntimuzorinda kurwana ngo ariko muzotonde urugamba. Ntiyababwiye ngo bagume muhira muze mugende mutonde urugamba. Haleluya. Mwihagararire gusa murabe agakiza uhoraho azobakirisha yemwe Yuda namwe ab'i Yerusalemu. Ntimuzotinye canke ngo mucike ivutu ejo muzoje gutabara muzoje kubatera kuko uhoraho azoba ari kumwe nawe. Haleluya. Mwumvaga abantu b'Imana ijambo ry'Imana rikorotse mwumva ubwoba wose urakugira n'ubu none rizokoroka utayironde uzoronka icyo Imana ivuga tugeze uyirondera kuko ijambo ry'Imana ribitubwira neza ko Imana ikunda abayikunda abayirondera ubudahumeka aribo bayibona. Mbega urafise uwo mwete wo kuyirondera rero izogwanira bamenye neza ko ishoboye kurwana. Haleluya. Haleluya. Abamenye neza ko ishobora kurwana. Rero navuze ngo sinsigura cyane nasomye byinshi kugira ngo wumve. Yehoshafati yari afite ikibazo gikomeye. Haleluya. Umve ngo hanyuma ngaha ku murongo wa mbere hanyuma y'ibyo ngo abanyamowabu iri ni hanga rimwe n'abamoni hamwe n'abimayoni amahanga atatu ngo batera Yehoshafati kuba mu Rwanda. Umva amahanga atatu atera ihanga rimwe. Murumva ko bitari byoroshe ko ashobora kurwanya urugamba ariko aravuga ati ahandi bantu bw'Imana. Ngo ku murongo wa 5 ngo maze Yehoshafati ahagarara mu ikoraniro ry'abayuda n'ab'i Yerusalemu aho nyene ku ngoro y'uhoraho ahanganye n'urugo rwiwe arasenga ati ewe uhoraho Mana y'abasogokuruza none si wewe. Urumva Yehoshafati atangura kwibutsa icyo Imana yavuze. Haleluya. Atangura kwibutsa Imana. Rero nawe ntuzomenya icyo wibutsa Imana utakizi. Erega bibutsa Imana nuko baba bafite icyo bayibwira kandi kuko Imana ivuga ngo ndi inyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndarishime. Haleluya. Rero biradusaba ngo tumenye iri jambo, biradusaba kwizera Imana. Ibyo duhura nabyo byose tunibiremeye kuko niyo yavuze ngo tuyikoreze imitwaro yawe. Haleluya. Rero intambara urwana ntuyigire iyawe. Niwayigira iyawe izokuvuna ariko niwayigira iy'Imana izokoro kuko hazoba hagwana utigera tsindwa nari. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Urera kandi uragororotse. Uri umwungere wacu kandi uri umutabazi wacu. We ntusinzira ntuhiza ku bwacu uhora uri maso iminsi yose. Intambara duhura nazo wadusezeranije ko rero uzozigwana atari twebwe. None ndasengera abana b'Imana ngo bagire umwete ugukorera ibyabo iminsi yose. Mwami wanjye bananje ndagushimiye n'icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera nsezeranize kubyumvise. Amen. Amen. Mwarahezagiwe mugire umunsi mwiza.